Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi ndabagumbiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro by'Uwiteka bikwire muri mwebwe. Izina ryanje ni Irahezagira Cynthia. Nkaba nifuje gusangira ijambo ry'Imana namwe kugira ngo tumve icyo mpwemu ariko atuburira, kuko turi mw'isi, tugeze mu gihe c'iherezo, tugeze mu bihe vya nyuma. Si ico kujarajara, ahubwo nico gusenga tukobeje, kuko ibihe bigenda bikuranwa kandi ari ibihe bikomeye. Tugomba dusangire ijambo ry'Imana. Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nico gitumye binginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Amen. Esa dufashe. Aha muri kino gitabo mu Banyefeso haratubwira ngo nico gituma mbinginga jewe imbohe y'umwami ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Rero ihamagarwa twahamagawe si ukwiyanduza, oya, ahubwo tumenye ico twahamagariwe, kari ukwezwa nyene tugatunganya ubugingo, tukagenda uko bibereye abakristo. Si ukuja mu vy'isi, si ukuja kwivanga, oya, duhinduke, ahubwo tugende uko bibereye. Bene data, kuko igihe tugezemo ni igihe c'iherezo, ni igihe ca nyuma. Nico gituma twinginga ngo mugende uko bibereye abakristo, mugende uko bibereye abana b'Imana. Toye kugenda nk'abatagira iyo tuja, ariko tugende nk'abanyabwenge, tugende dufise iyo turiko dutumbera inzira, tugende uko bibereye. Ijambo mfise nuko nariko mvuga ngo tugende uko bibereye, uko bihimbara Imana. Kuko harya iyo Uwiteka ariko ahamagara genda uko bibereye, nawe ugacuca mu zindi nzira, ugatandukanya n'ico ijambo ry'Imana rikubwira, harya burya uba uyiteje kurakara. Rero bene data, twoya kurakaza Uwiteka, ariko tumenye ihamagarwa twahamagawe. Turasoma igitabo, turasoma Abaheburayo 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera, dusiganirwe impera twashizwe imbere. Kabiri haratubwira ngo dutumbere Yesu wenyene, kuko ari we nyanduruko y'ukwizera, kandi ari nawe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganira umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana.
amen. Bene data, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugende uko bigize bibereye. Aha mu Baheburayo naho agashaka tubwira ngo nuko ko dukikijwe n'igifungo cy'ibyabona kingana gutyo, twiyambure ibituremera nabyo n'ibyo byaha n'ubwo busambanyi, ishari, inzigo, ubwibone. Bene data, tugende uko bibereye, toye kugendana kameremere ka kera, ariko duhinduke tugende uko bibereye abana b'Imana. Tureke ishari, mureke inzigo, mukunde bagenzi banyu. Kabiri haratubwira dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduru y'ukwizera, kandi ni nawe yagusozereye. Umva, dutumbere Yesu. Kumutumbera ntabwo ari ukugenda uca mu by'isi, oya, tumbera neza, utumbere umusaraba nyene, utumbere uwo yikoreye ibyaha byawe, utumbere uwo yikoreye bya bibazo byacu, za ngorane, akemera kubyishirako kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo. Bene data, duca bugufi imbere y'Imana, dutumbere umusaraba, kandi ko tugenda tumenye uko turiko turagenda nyene yuko dutumbereye neza, ataguhengeshanya canke ngo ukebereze hirya, oya, tumbera neza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tumbere uwo yikoreye ibyaha byawe nanje. Dutumbere Yesu, kuko ari we nzira n'ukuri, kuko ntawe ushika kuri data adaciye muri we. Dutumbere Uwiteka. Imana idufashe. Bene data, musengere ubugingo bwanyu, musengere iherezo, kuko igihe turimo n'igihe cyanyu, n'igihe c'iherezo, n'igihe gikomeye, n'igihe gikomeye, igihe kigoye. Bene data, dusenge twisabire inkomezi kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe. Aha haratubwiye ngo dutumbere Yesu, kuko utamutumbereye ntaho uzoshobora gushikamo, kuko uwo yikoreye ibyaha byawe niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ushika kuri data ataciye muri we. Rero bene data, dutumbere uwo yikoreye ibyaha byacu, dutumbere uwo yikoreye ya mibabaro, bya bibazo, ya maganya yawe nanje, tumutumbere, kuko ari we nzira, kuko ari we yakubabarije. Woye kwivanga n'ibi by'iki gihe, iby'iki gihe n'ubusa, iby'isi n'ubusa, nubwo wogira ubutunzi ariko utagira Kristo mu mutima, n'ubusa gusa. Bene data, dusenge cyane dukobye, kuko ibihe turimo n'ibihe bya nyuma. Isi iriko irahera, so kwishinga amajambere ya kino gihe. Abenshi bikundiye amajambere, bashimye amaronko y'isi, kuko babona ibisohoka byose ngo ni amajambere. Urumva bose bakunze iby'isi, bashira imitima ku by'isi, naho gushira umutima kuyaduhamagara, aho gushira umutima kuri uwo yihanganiye ya mibabaro ya nanje.
bene data, muve mu vyaha, twakire Kristo, twakire uwo yikoreye imitwaro yacu kugira ngo abe ari waganza imitima yacu, abe ari waganza mu bugingo bwacu. Imana idufashe, Imana idutabare. Igihe ni kibi, igihe kiragoye, n'igihe gikomeye. Aho udasenze ugiye kubona ibara. Nshuti yanje, nimusenge musabe inkomezi, kuko ibihe turimo kandi abo tunigana atari inyama n'amaraso. Bene data, dusenge cyane muri kino gihe tugezemo. Abenshi bishinze iby'isi, abenshi abigema abasore batwawe n'ubusambanyi. Nta musore, nta mwigeme, nta mugabo, bose ni kimwe. Bene data, Imana iricuza icyo yaremeye abantu mu isi, kubw'ibyaha byabaye umurengera mu isi. Twirimbure kugira ngo ukuza k'umwami niyamara kugaruka azoze asanga twejeje, dutunganye ubugingo, dutunganye ingeso zacu, tumenye yuko iyaduhamagaye ari yera. Yesu adutabare, tugende uko bibereye. Ijambo rarifite ku mutima nirivuga ngo mu Baheburayo ati dutumbere Yesu wenyine, dutumbere uwo yikoreye ya mibabaro yanje nawe, akikorera imitwaro yanje nawe, aba ari wewe dutumbera. Twoye kwihumanya n'ivy'isi, twoye kwivanga n'ibitagira ikimazi, ariko dutumbere Yesu. Imana idutabare mukobye gusenga, kuko igihe turiko twegereza n'ibihe vya nyuma. Reka turahe mu bantu muri Yesaya 5:5 ku murongo wa mbere baravuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Yesaya 5:5 ku murongo wa 6 haratubwiye ngo turondere Uhoraho bigishoboka kabonwa, nimwambaze izina ryiwe akiri hafi. Turondere Uhoraho bigishoboka, kuko hari igihe bitazoshoboka, hari igihe uzorirondera bitagikunda, ukambaza ibiti n'amabuye bitagishoboka akakumva. Bene data, turondere Uhoraho bigishoboka, tumurondeze imitima yacu, tumurondeze umutima wose. Niwamurondera azokwegera, niwamurondera ntazobura kukwiyegereza, kuko agomba imitima ibabaye, yiyegereza imitima ibabaye. Bene data, senga wongera urondera Uhoraho,
kuko ari we mana yawe. Nayo mw'isi turimwo ntaco izoduha, nta mugabane itanga. Senga dusaba inkomezi, tumuronderane umwete, kuko hari igihe uzorondera izina ryiwe ntibishoboke, ukabirondera ntikwitabe, kuko azoba yamajije kuva kuri ya ntebe y'imbabazi. Erega imbabazi hari igihe zizoshira, ntizokwama iri kuri ya ntebe, ariko mwene data iracari ku ntebe y'imbabazi, iracaharira ibyaha byacu. Rero tuyironderane umwete, kugira ngo natwe tuhabwe ubugingo, twoye kuzosangira umugabane n'ab'isi, ariko tuzohabwe impera twashizwe imbere twihanganye. Bene data, tube maso mu gusenga, tube maso mu gusenga, tumutumbere. Kabiri haratubwira ngo, umurongo wa kabiri avuga ngo umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya nareke ibicumuro bye. Umunyabyaha nareke inzira ziwe, ugabitanya areke. Bene data, dusenge. N'igihe c'iherezo tugeze, Imana iriko irahamaga, Imana iriko irakuburira, ikubwira ati va muri ivyo vyaha, va muri izo ngeso z'isi, urondera Uwiteka. Va muri iyo kameremere yase guhera. Igihe ni ic'iherezo, aho uzorondera izina ry'Uhoraho bitagishoboka, aho uzosaba imbabazi bitagikunda. Bene data, dutumbere uwo Yesu, kandi tumurondeze imitima yacu yose. Uwiteka ariko arahamagara, Uwiteka ariko ahamagara, aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko ahamagara kugira ngo uve muri izo ngeso mbi z'isi, uve muri ubwo busambanyi, uve mu bwibone, urondere Uwiteka. Umurongo wa kabiri tubwiye ngo ugabitanya areke ivyiyumviro vyiwe, ngo agaruke kuhoraho, nawe aramugirira imbabazi. Imbabazi ziracatangwa, imbabazi ziracahari. Uwiteka ariko aguhamagara kugira ngo umugarukire, kugira ngo utunganye ubugingo bwawe. Tunganya neza, tunganya umutima wawe, tunganya ingeso zawe, tunganya kameremere yawe. Wibaza ati mbega hamwe yosanga bimeze gute mu mutima, mbega yosanga nejejwe by'ukuri. Tunganya mwene data, tunganya kugira ngo wezwe neza. Dusaba ukwezwa neza, twongere twisabire amaraso. Ijambo narifise yo kuvuga no gutunganya ubugingo, dutunganye ubugingo,
kandi ngo umunyabyaha ugabitanya nareke ivyiyumviro vyiwe agaruke kuhoraho. Uwiteka ariko amuhamagara, Uwiteka ariko aguhamagara, ahamagara jewe nawe ngo garuka, arenginga, garuka uve muri ivyo vyaha, va muri ivyo vyaha ugaruke ku Uwiteka. Imana idufashe cane. Wumvise ijambo ry'Imana, Imana imuhe umugisha, Imana imuhezagire, kandi imwungure ubwenge bw'ukuri. Mushishikare gusenga, mwisabire inkomezi, dusabe inkomezi, kuko igihe turimwo n'ibihe bigoye cyane. Dusabe inkomezi bene data, kuko ibihe tugiye kugeramwo udafise inkomezi ntaho uzoshobora gushikama. Dusabe mpwemu kugira ngo abe ari we aroranya byose mu bugingo bwacu, kuko aho utamufise, udafite mpwemu ntaho uzoshobora gushikama. Senga wisabire ubushobozi, usenga usabe inkomezi kugira ngo Imana idushoboze muri bino bihe turiko turegereza. Imana idushoboze mu bihe biriko birabaza, kuko ari ibihe vya nyuma. Bene data, dusenge cane, dusenge cane, dukovye gusenga, dukovye muri vyose, tureke ivy'isi vyose kuko ari ubusa, ariko turondere Imana, turondere Uwiteka. Umvise ijambo ry'Imana wese, Imana imuhezagire. Reka dusozere dusenga Imana. Mwami Yesu, Mana ugira neza, turagushimiye Mana kutugirira neza, turagushimiye dushoje mu ijambo ryawe, wabanye nacu Mana. None Mwami Yesu habwa icubahiro. None Mana turakwinginze kugira ngo utugirire imbabazi, kuko twaracumuye tugenda uko bibereye, turabanyavyaha mw'isi Mana, ariko turakwinginze kugira ngo utugirire imbabazi n'ikigongwe, ubuntu n'imbabazi zawe bitubonekeho. Amaraso ya Yesu atuheze, mw'izina rya Yesu turakwinginze kugira ngo utugirire neza. Urabana natwe Mana, uzoba ukoze. Ndasengeye abasore abigeme, ndasengeye urwaruka ishengero, kugira ngo ubagirire neza, ubahe kumva ijambo ryawe no kuritahura. Mw'izina rya Yesu uzoba ukoze Mana, utabara abigeme ba kino gihe, utabara abasore b'iki gihe, kuko abenshi batwawe n'ubusambanyi, batwawe n'ingeso zitandukanye, ariko Mana turakwinginze kugira ngo turwanirire, udutabare mw'izina rya Yesu. Mana utwongere inkomezi, uduhe inkomezi Mami Mana, uduhe inkomezi zo kunesha mw'izina rya Yesu, kuko atacu umwana w'umuntu yokwishoboza utamushoboje. Turakwinginze udushoboze muri byose Mana, uzoba ukoze Mwami Yesu, uzoba ugize neza. None urakoze Mwami Mana kuze kubikora, urashishikara ubane natwe Mwami Mana, utugirire neza. Ndasenge Mwami Mana uwumvise ijambo wese, kugira ngo Mana umugisha, uzoba ukoze Mwami Yesu. Uhezagire uwo wese wumvise ijambo ryawe Mwami Mana, kugira ikimazi mu mutima we, mw'izina rya Yesu.